Yes, nitwa Ngendakumana Jamali alias Motaro. Ushatse nyite Dembere. Nkunda kumviza Black FM 94.9. Ifise abakozi bakeye. Imana ihumugisha. Good morning and welcome back to Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. You're now tuned into the #1 hottest radio station in Bujumbura, 94.9, baby. Nuko ikiganiro mwacumvise kica de star sisa ura yuko kandi tutugarutse ka tubanda amakuru twategura tugeze igihe cy'isaha 7:08 by the way ni minota 36 itakiza zenye mu 2 z'ukwezi kw'icumi 2023 nizo takiye cyane amasaha nyene ku bantu bose badukwikirana bari mu bice gitandukanye bisaka ca Bujumbura haba hagati mu gihugu canke haba muri nord muri centre canke sud mwese n'amasaha nyene n'amatariki nyene rubambo oneko tunyaruka dusimbira kwa Chris EAZY inana canke na Mr Bana nene mazina giye atandukanye byaronso ni byinshi kabisa ubona yuko twagize uko ijo ryari gikeye umwana utanga DJ Paulin Bizimana Paulin muri shushe amakuru meza atubwira ati Mr Chezagi hamna blague December ndabakubita mu muriro wa show ariko mena DJ Shiski sasa bado mu DJ official DJ wisamiriza Kiss FM gihugu ca Kenya ayavuze ati jewe inyuma y'ongaho onye reka ndabarungikire kandi na Chris EAZY ikiragize nkibibona kubana rubamba n'abakwa dukurikirana nace niyumviye ikintu kimwe DJ Paulin ateguye igiteramo cyitake mu 31 z'ukwezi kwa 12 kizobera hajye kuri Source dinil no kizobera ni naho hazobera bisagara gati ca Bujumbura ni naho hazobera umuntu wambaye azohatangura muzi daju mu ndwiza mu ndwiza niho daju zoyibereye kuva mu Faransa ariko kandi uzoshasuya ni Chris EAZY na DJ Shiski ariko na DJ Paulin mu ruhande itaki 30 kuri Zani Beach hazo hariyo Christopher mu gihugu ca twamenye muri Pasadena nindi mu ishibade yagiye akora jakantu nkibibona naciye mvuga ati reka nze dusangire ijambo akoze usamize Black FM nawe wanashaka muri rusange abona yuko ku makuru avugwa ubwa mbere Christopher mwaka uheze yari kuba aje mu gihugu cy'u Burundi azanye na DJ Paulin ubu navyace bihindukira DJ Paulin wamuzanye azanye na Simplice DJ Paulin nabanti Christopher aje mu gihugu cy'u Burundi nta gisinda muzaye kandi aje ko suppose kumuzana reka nanjye nza nundi muririmbye the same date same month batandukanye umunsi Christopher itake 30 nawe Chris EAZY itake 31 ariko bose ni mu mpera z'umwaka kandi niko biri kose mu bitamo bibiri ni nk'umunsi umwe kuko byose ni icyo kuva mu ijoro ushaka mu gitondo bazitake 30 ntamajese baza yuko umuraza mu kitamo ca Chris EAZY azoja no mu kitamo ca Christopher kumvonya baki kumvoza ko Christopher ni kitamo ziba kuri Zani Beach bitamo bya isane z'ijoro saa 5 ugiye azova igihe cy'isaha 10:00 mu gitondo ashaka kuryama ugashaka aje kuryama agende kuri Source dinil kwa Chris EAZY sinibaza uvuga yuko naga confiance runaka kahari ubona kuzaga ndakwereke you are now turning to the #1 hardest station 94.9 baby rero ndakubwiye ikintu kimwe shabiki mu myaka yahera 2 canke 3 iheze harigeze kuza ikintu c'ikibazo caje mu ba evenementiel ugutegura ikirori runaka utegura show runaka X fate X yarategura Y agaca ategura sur même terrain uvuze mu gihugu kimwe muri province imwe mu ntara ya Bujumbura nko mu ntara ya Bujumbura ugasanga nk'akaruro wowe urateguye nanjye nce negura kandi toujours dans le sens yo gukonkurensanya uribuka igihe cya Black Face twigitamo Black Face andani wacu barateguye mu kinama muri ville badutaje mu kinama Constantine na wati twaje kuri chabere kuri World Beach the rest in peace Constantine nakihari nawe nyene hariho n'iyindi nkuru ngira ndagenda kuzanye ni DJ Paulin nyene tumenyereye kesh mu ntara za Ngozi n'ahandi ahatari hake wanashaka nagakoroka hafi muri Zoom Ingozi harigeze kubera show no muri Belvedere harigeze kubera show danku tuza kuva muri show tugenda kwa Paulin canke nitugiye muri show tuza kuja kwa Paulin
izina nyamara izina ko usanga ibyo gurira ku giteramo kimwe bana rubambo nico shaka dogara kunyagogara ko neza kubera yuko ugereje kuraba bahure kezo ku mwanya umwe twe dufise abafana ni bamwe abafana b'umuziki n'abandi nyene abafana bacu n'abandi nyene ugereje kuraba ntizava bibikezo gikomeye cyane hagati yabo bako bitegura Paul afite experience mu gutegura zino show ni ibintu amenyereye kandi afitanye n'abantu babana kandi nico no ku ruhande n'umuntu asanzwe adasquata ariko kanagiye guhura cyangwa guhura mu mwanya umwe n'umwe nawe nyene mu evenementiel nabo nyene ni mushasha inisho ya kabiri yateguwe yambere yateguwe ni show ya Kenisol yateguwe Zani Beach indi akabitegurira ibera ntabwo yateguye Bruce Melody Bruce Melody yararase Bruce Melody bavyitegure bonyene yani show yabo yateguwe na 1:55 am na coach Gael yambere yateguye Simplice ni show ya Kenisol yabereye kuri Zani Beach yarabuze abantu iya kabesha ayitegurira igitega ariko na Double J na bagenzi hari yahanye naho nyene ntibyageze fresh kwa byipfuza una agarutse kandi gona DJ Paul azanye umunyarwanda kibazo na Paul azanye umunyarwanda ikibazo ngiye kugira ntacu zire jeje niyumviriye ukuru disapitse katangura ego nivye karagereza ushama mu muziki ko asafite muri nivye badeka rafasha ubwo kashama mu muziki w'u Burundi kandi na yafise by the way akaca atangurira ku madefete guhomba biracana intege ubwo nizo bituma asubira inyuma ntabandanye aje imbere tukiri ngaho nyene sindaguhereza gatoci wandanya kumva zuko aje guhura d'abord na Paul na concurrence kandi iri puissant afise inguvu afise abantu ego se misi imwe mugani bifatanye yegeranye Chris EAZY Christopher cyangwa cyangwa magana n'ubundi mwafise n'ubundi uyu mugabo ino show yiwe ya Christopher izomuhombera imaze kumuhombera acitakugira ubwoba acikinege yo kubandanya ndakwibutse kandi ko Biggie ugiye kubiraba ni Simplice ugiye kubiraba Paulin ivyuma nka byose abifise ivyuma vya gute ivyuma byo gutegura amashow Paulin vyafise gusa afise amasponsor nivyo nshatse kuvuga afise abantu bari proche yiwe ku buryo mbere abateri bake bibaza ko vyinshi atigira bikode uya ni sponsor rega wakore umva ni kwa kunda kwereka experience voilà kandi bakina amazige kinini ya bashaka kuvuga ati Rwamba vipi uri ngaho nakwiradi safi umva fizike teramo bimvugira biba biheze urumva kwa mumenyanye uti muri kumwe ebana wose kuri microphone Paul afite kitambuko nuko nta birefu nta namayita kumubwira ati genda uduhe muri contabilité ukunuko mugase Simplice wewe ntunamuzi mwanavugana hari nozi ufise hari menda za wafise nonga shahu waza kurunda ngo ngore kigani tutumeza performance mzee ariko ko biri kose rero no tumo turagana nkuko Biggie ntitwaza ko bisiba bose baramaze kuvuga ko bizoba umugabo yamagwa kuri ku kibuga yamagwa ku kibuga abaga gukora babiri oje ico no babwira burya barahatanye ntavyo bazi barahatanye uko ico no babwira Chris EAZY afise abafana biwe uyu Christopher afise abafana biwe ngaho mu Burundi aba bagabo bagomba gukora promotion y'ibi bitaramo mukora bibiri cyo ni cyambere maybe abo kwa Christopher barashobora kuza kwa Chris EAZY abo kwa Chris EAZY bakaza kwa Christopher canke mbere hakabamwo ababiza mu ivyo bitaramo mukora bibiri carimwe ariko uzotangura acunge uzotangwa ni Christopher ni Christopher arabe neza irashobora kubura abantu hari lo 31 niwo musi wo gukesha lo 31 tekino 31 y'ukwezi kwa 12 n'umunsi wo gukesha inkuru utazi DJ Paul uzoma sitakime 31 n'utushwanire ni utumenya urumva parateguye show aba DJ gusa ruzuza yateguye show aba coming yo nyene gusa ruzuza twari turi ngaho aho inyuma ayo ya detente hanyuma ya detente indani una detente ajya twakesheje turi kumwe n'aba DJ gusa gusa mu gitondo yujuje kandi nta yari bwate gushika mu gitondo wamenga bohirigwa urabyumva ishorero ya itariki 30 biragoye cyane ko izoronka aba client mu gihe wanashaka abatari bake bavuga ngo dushaka gukurotirira umwaka inyuma y'inzu ntawe uza gukurotirira umwaka itariki 30 kuko ntuburahera aho turimo turavuga mu concurrence ama chance basi mu gihe abatari bake bavuga itariki 31 nta numwe azorara mu nzu none gasha uzobara 30 mu gahinga 3 ni mugende ntibikunda mugwa kutarara amahigwe menshi nayo kurara mu nayo kutara mu nzu itariki 31 gusumba yo gutara mu nzu itariki 30 tureke concurrence
tureke concurrence tariki bibona kubwira bya Itariki experience yonyene. bibona kubwira bya experience nako ona ku itariki wa Christopher niwe yatawe kuransa Christopher geuza mu gihugu cy'u Burundi voilà ariko we nigeze yumva iteke ibyo bintu nigeze yumva iyo tariki we yumva le 30 ibagiye 30 yuko le 30 ari umunsi w'abantu bose bararahanze bose nk'abo abatumva batari mu masengero barara mu birori hari nyine ntiyaciyumvira ariko pore we na avec l'experience afise we yari yumva ati jewe ntegeza gushira igiteramo canje kuri 31 kuko nzi ko ariho abantu banje bakeneye kuzora bari bicaye bariko bagira iki bifuza mwaka mushasha aha rero tukirindiriye mbega Paulin yateguye ko Chris EAZY azojana kuri stage n'abaririmbyi bo mu Burundi inde nande oya ngaho naho haracari kare ikintu cyabaye ikintu cyaba ko tukita 10-20 hasigaye ukwezi ni muta hasigaye ukwezi kose ahanye kubashira ko probabizi abaririmbyi bose bashaka ko hasigaye indwi ya nyuma birazwi afata gashyira muri ivyo principale hama wa nyuma camushirako abagandwi ya macha kwa turavunira kagohe tumo turavunira kago ko ari babiri bace barabahugura iki ushaka wagwanya kuba n'ivyo ari ngaha bagwaniye kuba n'ivyo bari ngaha nico gisigaye pole nawe yasanzwe abafise dramati wenda mubona ari hajya dramati amari hajya disimba ari hajya isimbi amari hajya disimba abone abantu bafata no mu gisagara kandi rero ari ukuntu ushaka bigaruriye abana bo ngaha mu muji batoto barohero kinanira nabo bagiye bafise ne baje kuri amugire bazobesha ko tugiye mu biteramo baba kutugiye mu masengesho kumbe bigiye kwa Paul bicumukira guys baya ba Crystal event ba Crystal ba Pick Club niyo Crystal niyo Crystal bari abajama nabo nyene bazaba bibereye hehe hariya gusa bace baza barangirize Pick Club monami gusa mu gishyira novuga coco jewe nyene nk'umuntu abona kure ivy'umuziki cyabibona cyangwa umuntu ndabibona kure cyane simple burya ahuye imonera kure ubona kure cy'umuntu urabona kure wewe umwe abona kure cyangwa bitahura abisibe ntanguye kumva abihagarike abitahura ntanguye kumva abarindira hivora abarakira sheke kubera yuko aje nabi bizatuma acika intege ari umureka cyangwa mu muziki usanga cyo twahumvye umuntu burya sizo umuntu yambwiye yanyuye akabanga mbwira ati because umuntu azama business umuha business ngakore akazanwa amahera ukashaka ko abihomba mwa kibizamwo uzo kurihombesha nawe ahubwo mu bweke strategy nziza ntoyi azamwe buke ntahombe ku buryo mubanda muri kumwe ya muremure rero Simplice akabona je muri no nzira kene so yamuhombeyeko aze yavyakiriye Christopher nawe ngo bamuhombereko by the way Christopher arishwe kabiri arishwe muri show yongera arihigwa collab y'umuririmbyi wiwe tutavuze ariko ga X yatwamise www ego Simplice afite umuririmbyi www uwo muririmbyi Rwanda mubika bisi www.com bivuga ko yari yabaze kuriha amahera Christopher murishe kabiri amayasho ya collab hajya afise ibyo nka 100 yashyize ku mufuko naciye mvuga nti kandi mega Chris namye ndaba amafaranga bari abatipe bo mu Rwanda bageze ko Christopher mega kuri 2000 $3000 ahubwo wowe yumviye neza uvuze uvuze nde Christopher nga pare na Bruce Melody musaza igushaye idolari 10,000 oya ndabona nyine nani bake abandi ba Chris EAZY asa idolari 7,000 munani Christopher chasaba yo anga Christopher ni hejuru ba Chris EAZY mu bisanzwe reka kubirandirako ari mushasha ariko abantu itinga sino Christopher reka tureke kubirandirako reka turindire aho ruzocikira naho nyene abagabo babiri n'ubundi abagabo nabotana mu mitwe kandi umugore n'uwopfira kuri terrain tubifuriza amahirwe masa imana izoje imbere ibiteramo byabo baragonganireyo bareke kumenana ibinyoteri